avant tout Drizzy jewe ngira nidogere umuntu yitwa VESTINE na DORCAS. Ahubwo urayinyibuki VESTINE na DORCAS oya bajya abana bareke sawa reka basi mvuge manager wabo Irene bajya abana bareke urazi ko Irene ino video gushikire mwana wa mama turagusavye turakwiyamirije nimba ari shabu ufitiye ama television live i Burundi nimba ari shabu ufitiye abarundi muri rusange nimba ari shabu ufitiye abarundi nimba ari biki byagufashe kibijya bintu sindabitahu turagusavye udutabare utubabarire brother reka tumubwize ukuri ko twe YouTube turayizi ko tuyikoreye ko igihe kinini man bakuzi bayiza nindira kwanza bakuzi bayiza active ko bamenye byabaye bakuzi bayiza active tushaka tubabwira ikintu cyabaye impamvu tuvuze Irene manager wa DORCAS na VESTINE muraze ko baheruka mu Burundi uziko na Landry yabyidoze kuri YouTube kuri Facebook kuri page yiwe ku ma platforms yiwe Landry promote naye bara muri podi yavyide Isaac TV ho Yes. Welcome again. Happy New Year. Umwaka mushasha mwese muva mukagera 2024 yashitse yageze. Turabasubiye kubaha ikaze mu bwami bw'ubusesanguzi. Tuguma tubazwa n'abantu benshi batwandikira message Isaac nibiki mwafashwe nibiki muri pause habaye iki. Nukuri kwanza mutubabarire si twebwe mutubabarire nukuri twari turaruhuka. Ebana mu mpera z'umwaka twarakoze nibararirago. Drizzy ndakuramukije. Wagwana. Drizzy maneko. Iri gute? Niko bamwita. Umeze neza bro? Ngo twari twabanyoteje mugahira. Twari twabanyoteje vraiment. Show ya Chris Easy, biba show ya Christopher na analyse balance. Aziko kuva muri 2024 atakina kimwe twari bwa posting. Yego vraiment. Kuva 2024 itangura. Nagira ngo turashira kuri YouTube. Igezitari. Urumva ni hatari kuri Instagram. Nuko rero. Kaze rero mu bwami bw'ubusesanguzi. Drizzy. Shaka tusangura igitiramo cha Christopher. Impamvu shaka tugisesangure nuko abantu benshi bashaka kumenya ibyabayemo. Twaba tubwira abantu misi yose yuko hagiye barabona show ariko ari ibintu byinshi bavyenyegeje inyuma. Batamenya. Ko hajya twe turi hajya tuba turi mu bitiramo nk'amaso yabo. Avant tout Drizzy jewe ngira nidogere umuntu yitwa VESTINE na DORCAS. Ahubwo urayinyibuki VESTINE na DORCAS oya bajya abana bareke sawa reka basi mvuge manager wabo Irene bajya abana bareke urazi ko Irene ino video gushikire mwana wa mama turagusavye turakwiyamirije nimba ari shabu ufitiye ama television live i Burundi nimba ari shabu ufitiye abarundi muri rusange nimba ari shabu ufitiye abarundi nimba ari biki byagufashe kibijya bintu sindabitahu turagusavye udutabare utubabarire brother reka tumubwize ukuri ko twe YouTube turayizi ko tuyikoreye ko igihe kinini man bakuzi bayiza nindira kwanza bakuzi bayiza active ko bamenye byabaye bakuzi bayiza active tushaka tubabwira ikintu cyabaye impamvu tuvuze Irene manager wa DORCAS na VESTINE muraze ko baheruka mu Burundi ikintu ariko gukora yaragiye hajya araturipotinga kuri YouTube arafata ijya concert zose twashize ko razijya concert bijya biteramo byose bya VESTINE na DORCAS muraze ko mu Burundi twabikameye cyo turashirako bari barabujije yuko atama TV online yemerewe kuja kugira iki ku kamera twabyubahiriza ariko cyo baravuga ati ubishaka nagenda bisabe kuba bijejwe voilà Isaac TV cyo twegera Prophet Modeste turamusaba ati Modeste kucubahiro cyane nukuntu guto turi Isaac TV television nini ukuntu turamwereka byose Modeste ati mugira ikibazo muribuka ko twakoranye n'ikiganiro kuri Isaac TV voilà araduka ikiganiro twari kumwe na Irene yari hejuru yacu kuri etage ariko araturabuka turakora ikiganiro na Prophet Prophet aratwemerera araduhereza ati nta kibazo ariko muzo ipostinge bukeye voilà yaraduhati mutandukanye umwanya twe tuzoba turi live mubishira hewe turabishira ko natwe abantu barazi ko bigiriye show bararyoherwa hewe reka Irene nanuze bashike hariya mu Rwanda acaja ko harera turi postinga kuri YouTube ngo arabona badushire ko indirimbo zacu tutabibemereye araturiga kuri YouTube rero adukubise sticker Irene yadukubise sticker zibiri bisigura yuko sticker ni copyright ziba zikwiye zitatu baca bugara cheno baca bayifu apana ngo kubuyugara ngo bazoye gusubiza baca bayifuta Irene ushaka ko ama TV online yiwacu afutwa ushaka ko abanyarwanda babyumve abanyarwanda turasabye mutuvigire kwa Irene ashaka ko Isaac TV ifutwa hariho nona Isaac TV ariyo televiziyo ya mbere ifata ikibazo cya mbere mu kwakira neza abashitsi hariho n'umunyarwanda navyandikiye nabimweretse nayo acambye ati bro pole sana tujya mu tipe ni kametse
yabimbwiye Irene vraiment Irene tubivuge no muri Mie Empire afise TV on Mie Empire nara nk'umunsi rado twozi gukubita umunsi natwe twahuriye ahantu twebwe n'ibyo vya YouTube n'ubu twohurira ahantu reka umuntu ashaka kugufutira channel ya YouTube abashaka kwicira buzima abashaka kuvuzima bwo buhagarara abadashaka kandi kubona ko YouTube kandi bakuzi ba Isaac TV murabona yuko TV Isaac TV yasubiye inyuma ku ma views voilà Isaac TV nikirarabwa kandi kubera iki Irene urukuvyunguka mwiki sawa twatwubise ama copyright urukuvyunguka mwiki yungutse iki urukuvyunguka mwiki atari inzigo ivyo bintu vraiment twibutsa abantu yuko bajya abana baririmbye live baririmbye playback nta ndirimbo zabo zakubise copyright na YouTube yaturetse nta copyright ya YouTube ntiyigeze imenya yuko hari n'abantu bapostinze ibintu byabajya abana okay ho babonye video ziwacu zijako ntibamenye ko ari video zabajya abana kubera yari live music ariko ujya neza ndirimbo aturipotinze baca baguhana umva yaraturipotinze niyo turipotinze yavuze ati hari abantu sinzi ko twaramwivye ko twamufashije kwakira neza abashitsi kuri Isaac TV niyo televiziyo ya mbere ifise n'ama views menshi ku bashitsi twakira abashitsi cyane vyarambabaje kubona Isaac TV yakiriye DORCAS na VESTINE nimba vyarambabaje natubwira projet narashavuye man na Isaac TV mushake mu birabe abantu batanu muzoraba ino video canke 10 turazi ko dufise ikibazo c'ama views ntikirarabwa cyane Isaac TV ubu kubera Irene sawa Irene wungutsiki bro sawa dufate nkubagarutse mu Burundi yo kwisantareze nyene ya nyene ufise amahoro nyene ukimva nyene umeze neza n'ishavu wadushizemo nkubagarutse mu Burundi yaratwimye ibiganiro bajya bana ngo dawe ngomba kamadolari amajana 8 sawa turavuga ati gumana ibiganiro vyawe reka twifatire content turifatira turabakira turafata ibiteramo vyabo turagira iki turabavugana neza ma analyse turagira ibiki hari kuno munsi raba baturishe urumva bashaka Isaac TV futike bro niyo futika ntacu zoyigira Isaac TV ringangari bro man oya kabisa oya canke drizi canke gira bababaza man je umutima nkujya sinzi yo bawukura nuri kuri reportinga YouTube umuntu kumuri reportinga muri YouTube bifashiki Juraza abanyarwanda bari muri nuze yanje kuri YouTube nyene batoye 3D bari jenda bafite copyright jenda bakwita sticker 3D nuzenya indi televiziyo ama televiziyo menshi mu Rwanda menshi hafi 10 ntarakutera ama copyright kubera iki ntarayatera copyright kubera iki ntaraya reporting kandi barantwaye ama video baratora video kuri Isaac TV barashiri wabo bo baratoye video man sivyo byatuzanye no mucyara twibwire Christophe ari ukaragaciyemwo mwumve yuko uyu mujama Irene iyi video gushikire bro nimba ari shavu ufite abarundi nimba ari shavu ufite Isaac TV turakwisabye twebwe twapostinge video dufise uruhusha neza na Prophet Modeste kandi Modeste twaramwandikiye atatubwira ati je no naberekana SMS nuko je nakunda kwerekana conversation z'abantu twavugana ariko yarambwiye ati humura nta kibazo turambwira Irene abifute uziko na Landry yavyidoze kuri YouTube kuri Facebook kuri page yiwe ku ma platforms yiwe Landry promote naye bara muri podi yavyidoze aravuga ati Big Fizo ntiyigeze atera copyright na nizi wacu ariko kubera iki abanyarwanda muca mutugirira ishari hama abantu bavuze ngo muri shari ngo mufise inzigo nivyo nibiki nivyo navuze Driz yuko abajaba bashaka yuko ama TV online yacu atakara zima man no kuvuga Landry yanditse ati Big Fizo yaranse gutera copyright ama media yose yamufashe amasanamu mu giteramo ca Christopher turateye ivyatsi inyifato mbi y'abaririmbyi babanyi babandanya kudusotora aho bateye copyright ama video yose y'igiteramo yafashwe n'ama media yaha iwacu ingendo ndayigaye kandi urashobora gutuma dufata ingingo zitari nziza bisigura ko no kwa Christopher batewe ama copyright abapostinga ama video yiwe abapostinga ama video ya Christopher aziko twe ata video nimwe twapostinze yiwe ibaze frère nevyo bintu bifashiki okay uraripotinze hama okay man urazi iyo ninzigo yo kudashaka ko abandi bafungura umva bariko badutera wabonye rero aho biva vya bintu urabona aho biva rero badutera ngo bafite inzigo ngo bikubita twari turibanira neza turaberetse yuko turi abana beze turabakiriye fresh kuri airport si babitanguriye mu Rwanda babigirira biwacu
abiwacu babibagira mu Rwanda ubu naho badusanze no kudusotora sivyo nivyo nibiki vraiment kandi wanashibarika gutera inkuru buryo ntibaze ngo bafana ngo bafise ingorane abafana b'abarundi n'abafana b'abanyarwanda nta kibazo pe babifiti ariko aba bantu bo muri entertainment bo hejuru je sinzi ikibazo bafise please tubive mu ivyo so twigire muri analyse twivugire ibyabaye kwa Christopher gusa nako nyine tukashireko yuko nawe yateye amakopyright abamu nimba yarabikoze no mugaye nimba yarabikoze je oyo ngaho usanga arandira ariko aravuga Irene nyene man yavuze muri show ya Christopher okay yavuze sawa muri Christopher Isaac TV. Oh.